dusenga Imana. Mwami Imana, ndaguhaye icubahiro. Niwe uzi imitima yacu kandi uzi umwe wese mubari hano. Ntaco dufise atari ico twahawe, ariko kandi ntaco dufise co hindura umuntu atari ico wewe ugomvye gukora biciye muri twebwe. Dukoreshe Mana kubw'icubahiro cawe. Wongere ugurura umutima umwe wese mubatumiye hano. Atahura ico umugombako kandi umuha inguvu n'inkomezi n'ubuntu bwawe kugira ngo akigenderemo. Izina ryawe rihabwe icubahiro, mpwemu wawe aganze mu izina rya Yesu nsenze. Amen. Amen. Imana ishimwe. Mwavyutse amahoro? Natwe ni sawa. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga imyimenyerezo y'Impwemu, les disciplines spirituelles. Ndabasaba abafise aho mwandike kubw'umwanya turaza kunyaruka, ariko harimo ibintu bishobora kuzogufasha canke bikagufasha ushitse muhira. Les disciplines spirituelles, imyimenyerezo yo mu buryo bw'impwemu. Turasoma Timoteyo wa mbere igice ca 4 umurongo w'8 cyo kuri 11. Bahadusomere hose. Timoteyo cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 4 umurongo w'8 cyo ku murongo wa 11. Igice ca 4 umurongo w'8 cyo kuri 11. Twumvirize. Kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike, ariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose. Ukwimenyereza k'umubiri kurafise ikimazi, ariko ngaha bavuze ngo kifise ikimazi gute? Muri bike. Ariko ngo subiriramo, ariko kubaha Imana, la piété, kugira ikimazi kuri vyose. Kufise ikimazi si kuri bimwe ariko kuri vyose. Uko kuzana isezerano ry'ubugingo bw'ubu n'ubuzoza. Gifise ibiherekeza isezerano ry'ubu n'iry'ubuzoza. Iryo jambo ni iryo kwizegwa, rikwiye kwemegwa gose. Byukuri iri jambo rikwiye kwemegwa gose. Kuko igituma dutravaya, turuha, tukama mu ntambara, tukaluta, tukagwana, ariko twizigiye Imana nzima. Nuko twizigiye Imana nzima. Niyo mukiza w'abantu bose. Haleluya. Cyane cyane wabizera. Haleluya. Wamubwiriza ivyo kandi uvyigishe. Wamubwiriza ivyo uvyigishe. Babimbwiye none naje kubikora. Ivyo wamubibwiriza kandi uvyigishe. Tumaze igihe sinzi ko mubona ko muri no minsi harawe cyane ikintu cyitwa imyimenyerezo, sport. Umuntu wese afise ahagirira sport, afise amagym arugururwa ni menshi. Ejo bundi naragiye kugendera gym naje kugira ngo ndabe ingene no fasha gatonya umubiri. Sanga hateguye neza, ibintu byose biteguye neza. Abantu bariko baraganira bavuga ku vyerekeye ingene dukwiye gufata neza imibiri yacu. Turavuga cyane ivyerekeye kwirinda ibi nibi bidahava bikonona, bikuzanira ibigwara canke ibindi n'ibindi. Abantu turiko turimenyereza cyane ivyerekeye kugira sport, kandi birazana amagara mu mubiri wawe. Ariko ikibazo mfise, mbega uko dufise inguvu n'inkomezi canke ishaka yo kurondera ingene dushobora gutunganya neza tukimenyereza mu mubiri, niko dufise n'umutima wo kurondera kwimenyereza mu vy'impwemu. Aha ni kibazo gikomeye. Ukwimenyereza k'umubiri kurafise ikimazi, ariko gufise ikimazi ku bintu bifise aho bigarukira. Ariko kwimenyereza kubaha Imana bifise ikimazi kuri vyose, si kuri bimwe, ni kuri vyose. Ikindi naco bavuga ngo bikurikirwa, biherekezwa n'isezerano. Ukwimenyereza k'umubiri gufise ikimazi kuri bike,
ariko kwimenyereza kw'impwemu guherekezwa n'isezerano ry'ivyo mpamagarirwa kubamwo muri ubu buzima, ariko n'ubuzima budashira. Ni ukuvuga ngo ndashobora kwimenyereza hano ndiko nimenyerereza ubugingo budashira. Bene data, iyi myimenyerezo benshi ntituyimenyereye, ariko ibituzamo kenshi ni imyimenyerezo yo mu mubiri. Reka dufate akarorero k'umumenyerezo wo mu mubiri. An athlete, umuntu yiruka cyangwa umuntu akina arimenyereza. Hari ingene yimenyereza, hari ibyo amara iminsi adafata, hari ibyo atajya, hari ibyo atanywa. Haragera igihe akaja no kwiherera, aragira imyimenyerezo myinshi, ariruka mu biyaya, ariko ariruka no mu bisozi. Mu misozi aho ata mpwemu nyinshi zihari, kugira ngo adevelope, akuze amahaha yiwe gukoresha impwemu nke. Nico gituma muzobona aba athlete bo muri Kenya birukira mu misozi bakoresha impwemu nke. Amahaha yabo yarakomeye, ashobora kwiruka akoresheje impwemu nke. Umwimenyerezo w'uwo mu athlete aragira ibyo ashoboye byose kugira ngo azaronke igitsibo, medaille d'or, ariko igitsibo gihera. Twebwe umuhamagaro wacu twari dukwiye kwimenyereza, tugaca muri ivyo bihe byose, ntitwakire byose, ntitube muri byose, tukagira ico dukora. Ngaha bavuze ngo nous luttons, nous travaillons, turakora, turakovya, turagwana kugira ngo duhabwe ubugingo budashira, twakira igitsibo ico Imana yateguye kera, kandi Imana itabesha. Bo baronka igitsibo gihera kandi bakagisiga, ariko tweho mu mpwemu turonka igitsibo kidashira. Bene data, iri ni jambo ryo kwizegwa kandi ngo dukwiye kurisubiramo tukarivuga. Abenshi twarakijijwe tuca tuba mu buzima bwo kwicara, ndindiriye ivy'Imana impa, ndindiriye umugisha w'Imana, mbega Mana kutampa, mbega Mana kutampa. Entreta uko tubayeho, ubuzima tubayeho ntiburiko buhimbara iyo Mana. Kubera iki? Twarirekuye, twibera mu byo twigombeye. Harageze igihe cyaho dutahura rino jambo ngo nous travaillons, nous luttons. Ariko kandi ntitubikora gusa, ntidukora, ntitugwana, ntidushikama kubw'ubusa, dushikama kufise ivyizigiro bidahinduka. Ngaha batubwiye ngo ayant mis notre espérance dans le Dieu vivant, dufise ivyizigiro mu Mana nzima. Ni naco gituma ivyizigiro dufise bituma Imana itwongereza ingufu n'inkomezi zo kubandanya. Haragera igihe ukumva kurushe, haragera igihe ukumva kumenga intambara zabaye nyinshi, ariko dufise uduha inkomezi. Haleluya, mwizigire. Niwashishikara, ivyo biherekezwa n'isezerano ryo muri buno bugingo no mu bugingo budashira. Nihe exercice, nihe myimenyerezo, nizihe discipline. Iyo tuvuze discipline nituko tuvuga indero, ariko discipline ni imyimenyerezo, nivyo nkora, ni travail, n'umwitozo nkora ushobora kumfasha gukura mu vy'impwemu, gukura mu bugingo bwanje, ubucuti bwanje n'Imana. Ntivyizana, biragusaba ko hari umwimenyerezo ukora. Paulo ariko arabwira Timoteyo, aramubwira ati ivyo bivuge, kuko abakristo bamenyereye yuko inyuma y'agakiza bicara, ariko bivuge, bisubiremo. Imyimenyerezo y'umubiri ifise ikimazi muri bike, ariko hari iyindi myimenyerezo ifise ikimazi muri buno bugingo n'ubuzashira. Haleluya. Paulo arabivuga, avuga neza ingene Imana yahaye vyose, yatanze vyose kugira ngo dushobore kubaho ubuzima bwo kwihimbaza. Paulo wa kabiri, Petero wa kabiri, igice ca kabiri cete ca kabiri ca Petero, igice ca mbere umurongo wa 3 ushaka kuw'icumi. Sindahavuga hose, ariko iki gice kitwereka ngo, mwumvirize rino jambo, 2 Pierre 1
3:7 murasoma muhira, ariko havuga gute ngo il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ngo yaduhaye ibikwiye n'ibikenewe vyose kugira ngo dushobore kubaho ubuzima buyihimbaza. Aka kantu sinzi ndakasubiramo ngo il nous a donné, yaduhaye tout ce qui contribue, ibidufasha vyose, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ibidufasha vyose kubaho ubuzima ariko ubuzima buyihimbara. Yagize iki? Yaduhaye ibidufasha vyose kubaho ubwo buzima buhimbara Imana. Ikibabaje nuko hari ababihawe mugabo atariko barabikoresha, hari ababihawe babibitse, hari ababihawe birirwa bararira aho kubikoresha kugira ngo ubuzima no kubaha Imana bigaragare mu buzima bwabo. Ikibazo rero si Imana. Imana yaratanze tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Yaratanze ibikwiye bikenewe kugira tubaho ubuzima buyihimbaza. Petero ariko arandika ikicete acavuga mu nyuma acavuga rero ngo nuko rero ngo hejuru y'ukwizera mwongereko. Sinzi ko mucumva, mwarahawe ibishobora kubafasha kuronka ubuzima kandi no gukura no gukomera muri yo. Nico gituma ngo à la fois il faut ajouter. Acagenda avuga ivyo ukwiye gushirako. Hejuru y'ukwizera shira kwiki, hejuru y'iki shira kwiki, hejuru y'iki shira kwiki. Mbega kirizana kirishirako? Ntibari kuba batubwiye ngo shirako. Bavuze shirako bisigura ngo hari ico mpamagarirwa kubamwo, kuko Imana yaratanze ibishobora kumfasha gukura. Haleluya. Abikorino ba mbere 13 umurongo wa 11 aravuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo igihe, Abikorino ba mbere igice cya 13 umurongo wa 11, mumvirize ivyo avuga. Nkiri umwana mutoya, navuga nk'umwana, niyumvira nk'umwana, nibwira nk'umwana, maze gukura mva mu vy'ubwana. Ari cyamfashije guheba ivy'ubwana. Haleluya. Hariho ubuzima bugaragaza ingene naho ugeze. Aha bavuze ibintu bitatu: navuga, niyumvira, nibwira nk'umwana. Navuga nk'umwana, nibwira nk'umwana, niyumvira nk'umwana, ariko ngo maze gukura nafashe ingingo yo kubiheba. Aha rero nimwibaze ngo mfata ingingo nicaye haca mvuga nti ubu rero ndabihevye. Ni kangahe twavuze ko duhevye ariko ibintu bikabandanya kwa kundi? Ni kangahe twavuze ngo ntituzobisubira ariko tukabisubira? Ni kangahe twamatwa jaharageze n'igihe ndafata agapapuro ndakandika ndakajana muri portemone sinzosubira, ariko nasubira kubibamwo gushika utahura. Hari nabandi bafata bagafata impapuro bakazishira bakazimanika ahantu hose, bakatubwira na tactique yuko ufata impapuro ukazivuga kugira ngo zikwibutse kwica kintu utazogisubira. Shira kuri frigo bikwibutse ko utazosubira, shira mu cyumba bikwibutse ko utazosubira. Ariko ibi vyose birafise intege nke gushikaho ntahura yuko hari imyimenyerezo, hariho de discipline Imana impamagarira kugenderamo. Izi nizo tugomba kuganira uno munsi. Haleluya. Urifuza kuzimenya? Ya. Ngo yahevye ivy'ubwana. Il a aboli tout ce qui est de l'enfant. Yarahevye. Ariko guheba sakantu gira gucyangu cyuheba. Hariho intambuko yafashe, hariho ingingo yafashe, hariho imyimenyerezo yihaye yuko impwemu yiwe ikwiye gukora. Iyo myimenyerezo niyo tugiye kuganira. Turaganira ku myimenyerezo ishika 5. Nibaza kwishora gufasha umuntu naho atari yo yonyene,
ariko imyimenyerezo 5 narayigendereje, narayibonye ihindura ubuzima bwanje, ivyananira nkabinesha. Kubera iki? Kubera iyi myimenyerezo. Umwimenyerezo wa mbere canke discipline spirituelle, imyitozo ya mbere nkwiye kumenya ni n'uyu umwitozo wo kwiga ijambo ry'Imana, la parole de Dieu, ijambo ry'Imana. Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8 bahadusomere. Umwitozo wo kwiga, kurimbura, gusubiramwo, gusoma ijambo ry'Imana ni umwitozo udasanzwe. Ni umwitozo umugwanizi agwanya. Akuzokubuza umwanya wo gusoma Bibiliya, akuronsa umwanya wo gusoma WhatsApp. Azokubuza umwanya wo kumedita ku ijambo ry'Imana, akuzanira inkuru nyinshi kandi izo nkuru zikwega umubiri, ariko ijambo ry'Imana rihindura ubugingo. Umviriza iri jambo, mumvirize, ni Imana iribwira. Mumvirize neza, iri jambo tugomba gusomerwa muri Yosuwa igice mbere umurongo w'8. Ni Imana iribwira umujenerale wa mbere akomeye w'ingabo za Isirayeli. Imana ni nk'uko imwibiye ibanga. Uyu mugabisha w'ingabo kandi akomeye gose, yarongoye intambara nyinshi kandi yaranesheje intambara nyinshi, ariko umviriza secret, ibanga Imana imwibira. Uyu mujenerali arakomeye. Yosuwa ni umujenerali akomeye w'ingabo za Isirayeli, ariko n'ikibanza yararimo, umviriza Imana ingene idatinya kumuha ingingo akwiye kugenderamo. Umviriza ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe bikure mu kanwa kawe. Ewe generage Yosuwa, ibiri muri iki gitabo. Uno munsi y'abantu babaye abajenero, sinzi ko iki kintu bagiha agaciro. Imana irabwira umugabisha w'ingabo akomeye, ibiri muri iki gitabo ugira iki? Ugira iki? Ntuzubikure mu kanwa kawe. Ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uzokwame uvyiyumvirako, ubirimburako, ubimediteko ku murango no mwijoro. Apana rimwe, ariko umwanya wose umedite kuki Imana ivuga, kugira ngo ubone kuvyitondera. Ivyo bintu ni wavyitondera, umviriza ico bizokora, niho ivyawe bizogenda neza. Oh, haleluya! Niho ivyawe bizogenda neza, ukagira amahirwe. Ivyawe ntibizogenda neza kuko bakubwiye ngo ugiye kuronka bimwe batubwira. Hariho discipline, hariho umwitozo. Umwitozo wa mbere ni ukuserangura ivyanditswe, ukabisoma, ukabisubiramwo, ukabirimbura. Sinzi ko mwumva ico ari cyo kurimbura, medite. Babigereranya no kuguma uvugavuga. Ni nkukuza inka iyo igiye kurisha, itemagura irungika muri estoma ya mbere, iratemagura nk'ahanya hari abariko baratemagura baza kubika. Ariko nimwashika muhira, inka yishize mu ruhongore igira iki? Igarukana vya bindi bitameze neza, ikabisubiramo, ikabisubiramo, ikabisubiramo. Abantu bakibaza, abana bavuga ngo iri kwirya jojo. Oya, ayiri kugikogwa. Ikabisubiramo, ikabisubiramo, yaheza kubisubiramo, mbega icicira ikirungika mu yindi estoma. Iyo indi estoma igasubira ikabisya, ije kubisya ikakibirungika mu maraso. Ico gituma inyama y'inka itandukanye n'iy'ingurube, akabenzi. Ingurube ifise estoma imwe nk'izi zacu. Inyama y'inka ibishika mu maraso no mu mubiri biba vyahinguwe inshuro nyinshi. Natwe Bibiliya itubwira ngo ibyanditse muri kino gitabo giriki bisome, birimbureko, bivugane n'abandi, bisangire n'abandi, mucaranjigane, muhanahane. Mbega Imana iri kwivuga iki muri kino gihe? Birimbura ijoro n'umutaga, ngo ivyo ni wabigenderamo ntibizogusiga uko.
icyo bizogukorera urazi icyo ari cyo, ngo bizoguha umugisha. Ibyo uzokora bizogenda neza, atari ukuri umuhanga, ari uko wamenye icyo Imana ivuga. Iyi disipurine umwitozo murawumva, ni umwitozo ukomeye. Benshi dufise Bibiliya, hari n'abafise zitanu ariko atigera yisoma. Nabasabye naho mufise Bibiliya mu telefone, ayo telefone kubera connection hari ikibazo, ubu uri kurasoma Bibiliya hagaca haza ka message titi, ugacubanza kurondera kora ka message gahagukura mu byo ari kurasoma. Fata Bibiliya tukizishobora kuzigura izi z'impapuro, hari iminsi bazuronde ngene bazitabura, hari n'iminsi no munsi bariko barakora Bibiliya amwe ugiye kuraba hariho nk'izindi Bibiliya zimwe ntovugira ngaha kwera televiziyo, ariko hari Bibiliya zimwe uzosanga barakuyemo amajambo ari mu buzima. Izo rero kubera ari babandi batizera Imana bazodukorera Bibiliya adashaka ivyo banka. Ico gihe bazozigura ari nyinshi zice zidutuma dusoma ibintu bitaza guhindura ubuzima bwacu. Rero gura Bibiliya bigishoboka, ariko kandi ntuyibike nk'igisharizo. Soma umwimenyerezo wo gusoma. Umviriza ingaruka yo kwiga ijambo ry'Imana. Umenya, urashobora kuvyandika, iyo usomye ijambo ry'Imana umenya uburongozi bw'Imana n'ubugombe bwayo. Umenya amasezerano uronka kuko uri umuraganwa na Kristo. Umenya iragi ufise. Ikindi naco gikomeye kose, umenya Imana wizeye yariyo. Mu ijambo tumenya la nature y'Imana, tumenya icyo Imana iri, tukimenya natwe icyo turi, bikaduha kuyubaha nk'Imana, tugaca bugufi. Iyo umuntu agendera mu ijambo aratandukanye gose n'ugendera mu vyiyumviro vyiwe canke filozofi y'abantu. Uko abantu barafise amafilozofi menshi mugabo ntahindura ubuzima. Yakobo gice ca mbere umurongo wa 22 aravuga ijambo rikomeye, muraryandika, avuga ngo mushire mu ngiro ijambo ry'Imana, ntimwisunge gusa kuguma mwumviriza. Ne vous mettez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Ntimuryumvirize gusa, ariko ico wumvise mpora niyumvirana Imana iyi myaka yose maze nkijijwe, iyo banaragiye ndashira mu ngiro ico wagiye urambwira cose. Mbega uno munsi mbameze gute? Ntitwumvirize gusa, ariko dushire mu ngiro ico ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Disipline ya mbere cyangwa umwitozo wa mbere turawumvisa, kandi uyu uhindura ubuzima bw'umuntu. Umwitozo wa kabiri nawo nyine ndazi ko muwuzi gose, n'amasengesho. Amasengesho. Ikibazo kihari nuko kuva umuntu aguye, umuntu wa mbere aguye, la chute du premier homme, umuntu wa mbere yaguye ariwe Adam, kuva agwa akava ku Mana, reaction yiwe, inyifato yiwe yabaye yihe? Guhunga Imana. Yavuye muri presence y'Imana, yavuye mu kubaho kw'Imana, ahunga Imana. Mbega haraho wohungira Imana? Ntibikunda. Ariko amaze gucumura yarahunze ava muri presence y'Imana. Imana itangura kumurondera, Adam, urihe? Wavuye mu kibanza nipfuza kubamo, wavuye aho nipfuza kuba. Nuno munsi iracaturondera. Bamwe bameze nka ba Adamu, barahunze, baravuye muri presence y'Imana. Nuno munsi Imana irabarondera, ariko baseruka nka Adamu aje kubwira Imana ngo byananiye, rabicukora, bagaca bagaruka basubira inyuma. Tuza kurondera Imana nk'uko umenga tuje kuyibwira ikore ibyatunaniye, ariko nitwigera tunezererwa no kuba muri presence yayo. Adam, kubera iki wahunze? Urihe? Aho umwana w'umuntu yaremewe kuba ni muri presence y'Imana, ni mu kubaho kw'Imana, ni muri presence y'Imana.
igihe cyose hari ikintu kizogenda kigukura kigushira kure y'umwanya mwiza ubana n'Imana mu masengesho, icyo kintu nikiva ku Mana, kiva ku mugwanizi. Umugwanizi yatanguye umugambi kera mu gushaka gukura umuryango wa mbere muri presence y'Imana. Nuno munsi aracabirondera, arondera gukura abantu muri presence yayo. Ariko Imana nuno munsi iracaturondera, itubwira ati garuka, utaje kurondera ivyo ndaguha, ariko garuka wumve umenye umutima wanje, uzoronka ivyo ukeneye byose. Ivyo ukeneye sivyo bikuru, ibikuru ni ivyo ukwiriye. Aho rero turahihendera, ntituzoshobora kumenya ibidukwiye tutaje imbere y'Imana muri presence yayo. Hari ikintu Paulo yabwiye abanyefeso, arababwira mu banyefeso gice cya 6 umurongo wa 18, ababwira iki kintu, ariko ararangiza ahejeje kubabwira ivyerekeye ibigwanishwa vya mpwemu. Hari ikintu yavuze umurongo wa 18, aravuga ngo musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga, mu buryo bwose bwo gusenga, toutes sortes de prières. Uburyo bwose bwo, aha wumvise mwiki, numvamo yuko amasengesho arafise amasorte, arafise ubwoko butandukanye bw'amasengesho. Musengere muri mpwemu mu buryo bwose bw'amasengesho. Nico gituma burya n'ubuzima bwiza buravana, amagara meza aravana nuko utariye ubwoko bumwe gusa bw'imfungurwa. N'amasengesho, hari abantu bafashe amasengesho nko gusaba gusa. Iyo aserutse imbere y'Imana no gusaba, kaca birekezwa n'umwidogo n'umwidodombo, kubera ikiga Mana jewe ntubona ko nanje nari ndabikeneye, kubera ikiga Mana umenga nije ndi nyuma, ni jewe nsigaye jenyene. Ayo si amasengesho. Ariko kandi kwari ugusaba nuko guherekezwa n'ibintu bitari vyo, ariko kurahengamye. Hari ubundi bwoko bw'amasengesho, hari ubwoko bw'amasengesho nkunda, amasengesho yo guhimbaza Imana. Mana ntaco mfise, ariko uri Imana, ko ndagufise mfise byose. Haleluya. Mana ivyo mbuze urabizi, n'ivyo nkeneye urabizi, ariko uno munsi nzanywe no kuguhimbaza. Hejuru yawe nta yindi Mana iriho, nta n'iyindi zo kwigera iboneka. Ndagushima ku kimazi watanze rimwe gusa, warungise umwana wawe w'ikinege. Uno munsi ndidegemvya, mfise n'isezerano y'ubugingo budashira. Ndaguhimbaje Mana, no kuva ko nkajahe, ni wewe hari ubugingo. Amajambo yawe wambwiye niyo yahinduye ubuzima bwanje. Naho ntafise ico funguro uno munsi, ndafise umunezero. Ayaya, ayo masengesho si benshi bashobora kuyasenga. Kubera iki? Kuko twahengamiye muri ya masengesho yo guhunga, tuza kubwira Imana gusa ngo ntubona ko vyayangaye, raba ico ukora. Iragukeneye muri presence yayo. Abo turi kumwe, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo toutes sortes de prières. Hari amasengesho yo guhimbaza Imana, hari amasengesho yo kwinginga, intercession, supplication. Wingingira abatashobora gusenga. Uhari mu muryango wawe kugira ngo wingingire urugo rwawe, wingingira abadasenga. Hari abataramenya Imana. Jewe ntarakizwa, bambwiye mu nyuma yuko mama nabo tuvukana bahora biyugana mu cyumba bagasenga, Mana turasengeye eme, naho ataje kudusengane turamusengeye. Hari amasengesho yo kwinginga. Icyo gituma hari ingaruka nziza mu masengesho yo kwinginga. Uno munsi washobora kuba uri kuringingira umuntu ukabona ahubwo bumabiyangara, ntucike intege. Iyo kagomba guca umuntu arasamba. Hari iki Imana ibiri kwirakora aho utabona. Akenshi iyo
senze cyane tuzobona ibintu bigomba kutwereka uko umenga n'igihushane cy'ivyo twako turasengera. Ariko ntucike intege, bandanya, shishikara. Amasengesho y'ukwinginga n'amasengesho adasanzwe. Irindi sengesho naryo nyene rikomeye ni isengesho ry'ubushobozi, ry'autorite. Ufise ububasha n'ubushobozi hejuru y'inkomezi z'umwiza. Haleluya. Haraho inyuma yuko nahimbaje Imana, inyuma yuko ningingiye abanje, iyo ndonsa akaryo nkasengera umuntu, nkabona ko hari inkomezi z'umwiza ziri en action mu buzima bwiwe, nkoresha autorite mu izina rya Yesu. Nta kibanza ufise aho hantu, soka. Umupolisi naho yoba ari mugufi, naho yoba ahwiwisha atabona neza, ariko agapfa kwambara zijya mpuzu z'igipolisi, hanyuma agahagarara mu ibarabara hagati, akaduza ukuboko, mwese murahagarara. Ni igiki kimutuma abahagarika? Ni igiki kimutuma muhagarara? Ariko atambaye zijya mpuzu bavuga ati no musazi hunga canke ciruhande wo musazi. Ariko yambaye zijya mpuzu bisigura ngo ahabwa ububasha igihugu kiramuha autorite, kandi nawe arayigenderamwo n'ubugufi bwiwe n'ukutabona n'amashuri make, araguhagarika urahagarara. Naho wabura umushikiranganje urahagarara. Ahagaze muri autorite. Bana b'Imana, hagarara muri autorite yanyu. Bana b'Imana, hagarara muri autorite yanyu. Menya ico muri, ambara ibigwanishwa. Menya ko muri abasirikare b'ijuru, hari ico mutegezo kuvuga, vuga. Leka ibintu ko bigenda biyangare. Uri ngaho wicaye ufise impuzu n'ibigwanishwa wahawe autorite, kubera kutayikoresha. Abariko baravyumva, haleluya. C'est ça. Hariho autorite y'ijuru tugenderamo. Hariho autorite y'ijuru. Tuboneka nk'abaciye bugufi, ariko turemegwa n'ijuru. Kuko ijuru ryavuze ngo ico muzosaba cyose mu izina rya Yesu, ngo mu izina ry'uwo Yesu amavi yose arapfukama, indimi zose ziratura kubw'icubahiro ca Kristo Yesu. Haleluya. Tumuha amashi Yesu. Haleluya. Haleluya. Habwa icubahiro Yesu, shigwa hejuru Yesu. Izina ryawe ni gitangaza. Izina ryawe ni gitangaza. Ububasha buzogaragarira he? Mu masengesho. Nimuzoshe muhengama ngo mugume muri iryo sengesho gusa, ariko birakenewe ko Paulo yabwiye abanyefeso ngo toutes sortes de prières, uburyo bwose bw'amasengesho. Haleluya. Inyungu y'amasengesho ni iyihe? Inyungu y'ugusenga ni iyihe? Igihe nsenga, igihe mfise umwanya mwiza wo gusenga, mon esprit, impwemu yanje, mwumviriza aha hantu, impwemu yanje igenda iba de plus en plus sensible. Ndakivuga mu Kirundi, impwemu yanje igenda yumva cane muhemu w'Imana. Kubera iki? Kuko amasengesho yorosha, acisha bugufi, yorosha ubukomantare bw'imitima yacu. Impwemu yanje ikagenda yumva ico muhemu w'Imana agomba. Je deviens de plus en plus sensible. Ni mu masengesho nshobora kumva ni iki nikivuye ku Mana. Ni mu masengesho nshobora kumva ni
iyi si nzira y'Imana. Ni mu masengesho impwemu yanje ikura, nkanywana na mpwemu w'Imana, nkumva icyo Imana ivuga, ikinyemerera n'ikinyankiye. Ikindi cya kabiri kimfasha, amasengesho amfasha kunesha ibyifuzo by'umubiri. Matayo 26 umurongo wa 41, Matthieu 26:41 havuga ngo Yesu abwira abigishwa biwe, musenge nimuje mu mosha mabi, musenge bamaso, musenge nimuje mu mosha mabi, kuko ndabizi umutima urabikunze ariko hari kitabikunze, umubiri ufise intege nke, ariko musenge. Uko nsenga niko nambikwa izindi nguvu zo kunesha ikingendana ari wo mubiri. Umubiri ufise ibyifuzo vyawo bitandukanye n'ivyo mpwemu angomba ko, ariko iyo nsenga ndonka inguvu zo kunesha ibyifuzo by'umubiri. Haleluya. Discipline ya gatatu cyangwa mwitozo wa gatatu ni ubusabane na bene data. Mbega n'umwimenyerezo. Namwe numva intahe z'abantu bavuga ngo jewe ejo twari muri mu munsi mukuru mwiza wa section yo mu Kigobe iri kwirarondera ingene yigabura mu maserire. Intahe zari nziza cyane. Imwe mu ntahe hari yavuga ngo jewe narinjira mu isengero hasha ndondera ngene nsohoka hataragera, kuko ntashaka umuntu numwe tuvugana. Harabo bameze gutyo, muze kuraba basohoka. Ndiko ndasina. Ariko ati uko ngenda negera bene data, uko ngenda mbana nabo, ahubwo vyamaye kumva ko hari ubutunzi nari nkeneye buri muri bo. Ingiyi ntahe ikimazi cyo gukorana na bene data. Turavuga yuko dufise imiryango mito. Ni vyiza ko murondera hiri mukayijamo. Iyo miryango ni wimenyereza kuba mu maselure cyangwa mu miryango mito bigufasha gukomeza hamwe na bene data. Umviriza Psalm 133 verset 1 à 3 baratubwira ikimazi cyo gukorana na bene data. Ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro kabavukana babana nyakubana. Abavukana babana apana gusondekana, babana nyakubana. Bimeze nk'amavuta ya elayo y'igiciro kinini, bimeze nka onction yasutswe ku mutwe, agashororokera mu bwanwa, agatemba kuri bose mu bwanwa bwa Aroni, agashororokera ku misozo y'impuzu ziwe. Kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Herumoni, gitonda ku misozi Siyoni. Kuko aho rindira uyu murongo wa gatatu ushaka urawusurinya, je narawusurinye. Aho ni hehe? Aho ni mu kibanza cyahabanywa abavukana babana nyakubana, Imana igasuka onction. Bibiliya igomba ivuge aho hantu ingene hameze. Umviriza, aho niho yageneye umugisha. Aho niho yageneye iki? Hehe? Umugisha ni wo bugingo bw'ibihe bidashira. Adresse ni iyihe? Aho yageneye umugisha ni he? Igihe abene data bahuye, igihe abene data banywana nyakubana, igihe Imana irusuka onction, amavuta yayo akaba kuri bo. Aho murazi gituma Imana inezererwa n'igihe abantu bakoranye banywana nyakunywana. Igihe isutse amavuta n'ingabire, icubahiro nikiba icumuntu umwe. Ivyo rero Imana irabikunda. Ivyo bica vyitirirwa umubiri wa Kristo. Ariko igihe ndi jenyene, nkigumira jenyene, ego ndasoma ijambo, ego ndasenga, ariko ndi jenyene, shaka gutogota jenyene, hari amavuta utazoronka. Kuko Imana ntishaka gusukira wewe kugira ngo wigira agahambaye, ngo aho nihisuka umugisha igihe bene data bakoranye. Sinzi ko mwumva icyimviro cyayo Imana. Icyimviro cyayo nuko hatabone kumwe
hataba umuntu ahubwo haboneka umubiri wa Kristo. Ni discipline, ni umwitozo wo kubana n'abantu, kuko bamwe tuza tuvuga ngo abantu ni babi, ariko kandi nawe uri umuntu. Tuza tuvuga ngo abantu barakomeretsanya, none ko wabyawe n'abantu ukaregwa n'abantu ugasura ukazoba mu bantu, none ugomba kwikura mu bantu gute? Ni discipline, ni umwitozo. Naho nakomerekejwe ndakeneye kubana n'abandi, aho niho hari umugisha. Turi kumwe? Donc baranavuga muzohasoma ngo mwikoranire imitwaro. Igihe mwakoranye mwikoranire imitwaro. Portez les fardeaux les uns les autres. Mwikoranire imitwaro. Exhortez-vous les uns les autres. Muhanurane. Hari ahantu muri Bibiliya nimwagenda kurondera ijambo ryitwa les uns les autres, mu Kirundi ryananiye, ariko aho uzorondera ugasanga les uns les autres, uzosanga ari henshi cyane, aho Imana iguma ivuga ngo mukoranire, mukorane, munywane, mukoranire imitwaro, musengeranire, mufashanye, muremeshanye. Hariho ubushobozi mu mwimenyerezo wo kubana na bene data. Ni sawa? Umwimenyerezo wa kane wa avant dernier, umwimenyerezo wa kane ndawukunda, naho ntovuga yuko ndawubamo cyane. Umwimenyerezo uvuga ukwisonzesha. Hari abameze nkanje batawubamo gose, ariko ni umwimenyerezo mwiza mwiza. Bamwe bisonzesha kuko bafise ibibazo bagomba ku Imana yishura. Hariho n'ivyiyumviro bitari byo, aho abantu bavuga ngo Mana wabonye ko nibabaje. Imana ntikwishura kuko wibabaje. Murabona neza iki gituma Imana iduhamagarira kwisonzesha. Hari igituma. Icambere nuko iyo uzi kwisonzesha, iyo ushobora kubwira ikintu cyitwa isahani uti uno munsi nitubonana, ubu ushobora no kubwira icyaha cyo kwipfuza uti ntundonka. Ariko igihe iminsi yose isahani izoba yagukubise hasi, nicyo cyaha nasho nyene kizogukubita hasi. Sinzi ko mwumva ko ari umwitozo. Umwitozo, umwimenyerezo unimenyereza kubwira icyo umubiri uri kuransaba iti ntacuronka. Urasha kandi rero iyo umuntu yahisemo kwisonzesha kugira ngo abe imbere y'Imana, basha bateka twa tuntu turyoshe n'akamoto kagusanga iyo uri, ni kugira ngo upimwe, umenye neza gushobora kuvuga uti uno munsi ntaco nkorako. Iyo rero wafashe umwimenyerezo yuko burindwi ufise umunsi wo kuvuga uti ntitubonana n'isahani, ariko rero si isahani gusa, ndashobora no kwisonzesha ikintu cyose kiza kumera nk'ikigomba kundomina, kundongora, kuntwara. Mbwira mugenzi wawe ati nigiki kindi ushobora kwisonzesha, mubaze wumve. Hariho bimwe nzi ko muza kuvuga, nigiki kindi wumva no kwisonzeshamo atari imfungurwa. Yakubwiye iki? Telefone. Très bien. Ikindi yakubwiye nigiki? Mwese mwahurije kuri ico kimwe gusa. Ico kintu kirakaze bwawo ndi. Television. Hariho telenovela. Yo indenganye ubuzima umenga. Amakuru. Umutima ugasahuka. Iyo umunsi uheze utasomye amakuru umenga isi yakuguyeko. Mbega urashobora kwisonzesha kutumviriza amakuru, kutaraba ya television igufasha ufata umwanya mwinshi ukavuga uti sindakuraba, yibwire sindakuraba, hama wigire. Ni wimenyereza ukwisonzesha nuko abenshi bazi imfungurwa gusa, ariko ni ikintu cyose gishobora gutuma inkomezi z'umubiri uzibwira uti ivyo mwipfuza ntavyo ndabaha.
uzi kwisonzesha hariho ibintu byinshi bitagenda bisubira kukubera ikibazo mu buzima bwawe. Umviriza Paulo ari ikintu yatwigishamo muri discipline. 1 Corinthiens 9:27 umurongo ndawukunda nawe nyine mushaka muzowusurinye. kandi ndwanya umubiri wanje. Mu Cyongereza nasomye sanga ngo I disciplined my body, kuvuga ngo ndadisciplina, ndashira ku murongo, ndamenyereza, ndatoza umubiri wanje. Subiramo rero, ndagira iki? kandi ndwanya umubiri wanje. Mu Kirundi avuga ngo ndawugwanya, mugabo ndawufata mpiri, ndawugwanya. Hari ibyo ushaka mugabo, hari ibyo nanje nawemerera. Ngwanya umubiri wanje, nawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi, mukozi w'Imana, mboneke ko ntemewe. mukozi w'Imana, umaze kwigisha abandi nawe ubwawe ntuzuboneke nk'utemewe. Disqualifié niko bavuga mu Gifaransa. Disqualification nuko wagiye ku kibuga ariko wasanze udakwiye, hari ibyagukuyemo. Nicyo gituma Paulo acakoresha igicapo c'umukinyi, umu athlete. Name ndababwira ngo fata umubiri wanje nkawuhindura umuja. Hari ivyo umubiri ushaka, ariko ndazi ko ivyo ushaka nirabandanye ndawubiha uzonsaba n'ivyo nanje ubwanje impwemu yanje idashaka, kandi bizongora ko ndawankira kuko nawe umenyereje kuwuha. Fata umubiri wanje nkawuhindura umuja, nkawushira hasi. Umviriza, imibiri yacu irakugwanya. Umubiri wawe urakugwanya. Umubiri wawe icyo ushaka gitandukanye n'iki impwemu w'Imana ashaka. Umubiri wawe urakugwanya. Nicyo gituma atakugira ubucuti bwinshi ngo wemerere umubiri wawe icyo ukeneye cyose. Umenyereze yuko hari ibyo udashaka, hari ibyo udakeneye, kandi hari n'ibyo wari ushaka mugabo utaronka. Haleluya. Bibiliya irambwira discipline y'amaso. Amaso, abenshi bavuga ngo amaso ngo n'amasazi, ngo naho yimirirwa, ariko hariho umwitozo, hariho discipline yuko hari ivyo ndaba, hari n'ivyo ntaraba. Iyo ntugururiye umuryango w'umubiri wanje gukora ivyo ushaka, nzoraba biza konona impwemu yanje, binkupe communion nziza mfitaniye n'Imana. Nicyo gituma muzohasoma muri Yobu igice ca 31 umurongo wa mbere. Ni ijambo naryo nyene nkunda. Yobu yari umuntu animbara Imana. Umviriza ijambo yavuze Yobu. Yaravuze ngo nagize isezerano n'amaso yanje. Nagize iki? J'ai fait un pacte avec mes yeux. Nagize isezerano n'amaso yanje. Gute none noja kuyarabisha abigeme? Urumva? Nagize isezerano n'amaso yanje. Gute none aya maso yanje no yarabisha abigeme? Attention, isi iravuga ibintu gushika naho abenshi babifashe nk'ivanjiri. Reka sha kwigirisha amaso n'amasazi naho yimirirwa, ugasanga umuntu wese ariko yirabira ivyo yigombeye, ariko bikaza kumwonona ubuzima bwiwe. Hagarika. Fais un jeûne, discipline tes yeux. Fatira ingingo amaso yawe, yitoze ko hari ivyiraba n'ibitaraba. Oya si jewe babindungikiye tavyo nasavye, none kwereka wabiravye, kwereka wavyuguruye hamugaca ukabika kakagumamwo. Umunsi bovuga bati uno munsi nta winjira mu ishengero adasize telefone yiwe kandi ayuguruye na code hariya. Ni bande bo kwemera kwinjira canke ni bande botaha? Ikibazo discipline y'amaso. Yindi discipline y'ururimi.
disipurine y'ururimi. Tugarutse ku maso muzosoma muri Matayo 6:22-23. Matthieu 6:22-23 havuga iki? Havuga ngo ijisho ryawe ripfuye umubiri wawe wose ubupfuye. Si ton œil est dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Niyo ijisho ryawe ri mu mwijima n'umubiri wawe wose ujanwa mu mwijima. Aka kantu mugafate. Ushaka ko umubiri wawe ugendera mu kuri, disciplina amaso yawe. Okay? Ururimi. Yakobo 3:2. Yakobo 3:2. Discipline y'ururimi. Fatira ingingo ururimi. Hari amajene amwame yo kutavuga. Baramaze kuyumva? Hari umuntu avuga akarenza agatera inkuru akavuga n'ibitabaho. Agashika no mu cyumba ca president atigeze ajayo. Akubwira ingene ibintu bimeze yicaye ngaho agakubita mu musosi agashira mu ibindi. Uwo muntu rero arakeneye discipline y'icitwa ururimi. Aho guheba imfungurwa uwo muntu akwiye kuja hana akavuga ati uno muzi simvuga. Ni discipline, ni jeune. Umviriza havuga gute? Murongo wa 2 gatatu murongo wa 2. Twese dutsitara muri vyinshi. Umuntu wese adatsitara mu vyo avuga aba ari umuntu atunganye rwose. Umuntu adatsitazwa n'akarimi kiwe no umuntu atunganye rwose. Ashobora no kuganza umubiri wiwe wose. Haba mu shavu, haba mu munezero, mbega urashobora kudisciplina umubiri wawe. 5 gushika kuri 6. Murongo wa 5. Ururimi niko ruri. Nurugingo rutoya rukirata ibikomeye. Nakagingo gato mugabo kakaba gakora ibikomeye. Raba ishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake. Ishamba rishobora kudomekwa n'ikibiriti akampi kamwe. Ururimi ni umuriro. Ikibi kingana n'isi. N'umuriro. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose. Urufashe nabi utari discipline ruhumanya umubiri wose. Rutomeka ukubaho kwacu kose. Narwo ruba rwadometswe na Gehinomu. Ururimi. Nimundeke mvuge. Okay. Uza kuvuga ibiki? Jewe nifitiye umutima mwiza ndakubwirira ngaho ushaka ukavyakira mugabo nta rwanko rurimo. Jewe mvuga uko ndavyumva. Discipline mu rurimi rwawe. Hari abantu benshi baronse ingaruka zitameze neza kubera ivyo bavuze. Ivyo bavuze ntibizoza gusigura ngo ni kubera yarashavuye, ni kubera yarameze gutya. Disciplina ururimi rwawe. Vuga. Bibiliya itubwira ngo vuga ibishobora gukuza no gukomeza abavyumva. Reka kuvuga ibicafuza n'ivyonona. Vuga ibitera intege, ibiremesha, ibikomeza. Kubera iki wo kwemerera ko akagingo gato konona ubugingo bwawe bwose ukaba kadometswe nande? Gehinomu. Ingaruka ya discipline ya jeune, ingaruka nziza. Igihe umenyereye kwisonzesha, mwumvise ibyo dushobora kwisonzeshamwo ni byinshi, ntuzokwemerera umubiri wawe kukuganza uko wigombeye. Uzobusigaye ufise ico bita maîtrise. Apana licence. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Uzofise kwigumya. Hari ivyo utazokwitwaramwo uko wigombeye. Kubera iki? Urafise discipline ya jeune. Jeune rero sukubwereka Imana kubabaye, ahubwo jeune no gushira hasi ivyakunyoha kugira ngo urondere Imana. Ni vyiza yo kuyifatanya n'Imana. Discipline ya nyuma tugiye kuganira ko nange nirakomeye ni discipline nise le service. Gukorera abandi. Ibi ndiko ndavuga comme discipline si ikintu ukora rimwe mu myaka canke rimwe mu mwaka. Ni ikintu ukwiye kwiha nk'igikorwa uwamako. Umviriza le service. Le service muyumvirize neza. Petero wa mbere igice ca 4 murongo wa 10 no 11. 1
1 Pierre 4 10 à 11 havuga gute? Nkuko umuntu wese yagabiwe ingabire muzifashisha abandi. Umumwe wese muri hano yarafise ikimana yamuhaye nk'ingabire. Mugira iki? Muzifashishe abandi. Nkuko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Muzifashisha abandi nkuko bibereye aba intendant ababwiriza beza b'ubwami bw'Imana. Umuntu yavuze avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Umuntu wese iyo agaburira abandi, agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga. Kugira ngo Imana iterwe icubahiro muri vyose ku bwa Yesu Kristo. Haleluya. Afise icubahiro n'ububasha ibihe bitazoshira. Amen. Andika kandi Abaheburayo 13:16 muzosanga havuga gute? Hébreux 13:16. Abaheburayo 13:16 havuga ngo ntimwibagire kugira ubuntu. Naho muhimbaza Imana ntimwibagire kugiranira ubuntu. Iki ni discipline ya nyuma nagomba kuvuga ko turakeneye kwiha ingingo yuko mu vy'Imana yampaye, yashobora kuba yampaye ingabire, yashobora kuba yampaye ubwenge, yashobora kuba yampaye inguvu, irashobora kuba yampaye uburyo, ivyo mfise nige kubikoresha mu guhezagira abandi, haba batishoboye canke bari mu kibazo. C'est une discipline. Akenshi isi itwereka ngo tangura wewe, uzoha abandi gute nawe utarakwiza. Nashaka kukubwiza ukuri, ntuzokwigera ukwiza. Hazokwama hari abandi bakurusha. Nico gituma ivyo bitazokurekurira kugirira neza abandi, ahubwo hamwe n'ivyo waronse ibuka yuko hari ubikeneye ubitange. Ndashaka kuvuga kuri discipline yo gutanga. Akenshi tukunda kuyivuga, abantu benshi bakunda kuyivuga gutanga amahera gusa, ariko tanga ubwenge. Ndashima ababa bafise ubwenge bamanye mu ishuri, bakaba bafise kumenya ibiharuro, bakegeranya abana bo mu ishengero, ugasanga bariko barabigisha. Abana bafise faiblesse mu biharuro bakaba bariko barabigisha, bariko bakorera ubwami bw'Imana. Naranezerewe cyane muri Sunday hari bariko barigisha abana bari faible muhiri wabo. Kubera iki? Kuko bazi ko hari ico bafise bashobora gutanga. Murafise inguvu ariko kandi murafise n'inoti. Haleluya. Urugezo ugeramwo wo kugira discipline yo gutangira Imana nigo rugezo uzogeramwo yuko Imana nayo yumva nawe yorekura ku bwawe. Benshi ntidushaka kurekura, dushaka kwakira. Mana mpa ivyo maze kuronka uri kubikoresha iki? Birakenewe ko twiga gutanga, ntiduhinduke le centre du monde. Abenshi dushaka ibituzako, ariko dukenera guhindura hakagira ibituvako bija ku bandi. Biranezereje iyo ufashije umuntu akavuga ngo Imana ishimwe. Hari umuntu yatanze aho uwundi atarashoboye, aramuha, ya muntu ashavuga ati Imana ishimwe. Imana ishimwe canke jewe nshimwe? Subiza ninda guhaye. Ariko biraryoshe igihe uhezagiye umuntu, uwo muntu nawe agahimbaza Imana. Nukuvuga ngo ufise nawe umunezero uko mu vy'Imana yaguhaye hari ico ushoboye gukoresha. Uburyo dufise nitwiga kuburekura, bufise intumbero yo gukora mu bwami bw'Imana no gufasha batishoboye, Imana nayo ntizoreka kurekura imigisha yayo. Nagoma ndangize ndabibutsa, ubuzima bwa Gikristo ntibuzokura ngo ushika ahantu ukomera kuko wibwiye gusa ngo ndashaka gukura. Oya, hariho urugendo, hariho discipline, hariho imyitozo. Imyitozo twavuganye ijambo ry'Imana. Mwitozo wa kabiri masengesho. Mwitozo wa gatatu kubana n'abandi, la communion fraternelle. Umwitozo wa kane iki? Le jeûne, kwisonzesha. Umwitozo wa gatanu le service, gukorera abandi. Ni wabibamwo uzogenda wumva ubwiza
bw'ukuri gukora icyo Imana yakuremeye. Mbega uno munsi yo kubaza ngo nakuremeye iki? Bamwe cha turirimba gusa nakuremeye kuguhimbaza. Ego ukuyihimbaza kwiza ni nugukorera abandi, kuko iyo ukoreye abandi nabo nyene barahimbaza izina ry'Imana. Turashobora gusenga Imana. Haleluya. Duce bugufi hanyuma wese yumvire. Hari aho usanga mpajije, hari ubuzima naretse bukigenza uko bwigombeye, ariko nategezwa gufata une discipline, umwitozo. Mu byo twaganiriye uraza gusubira kurimbura no gusoma niwashika muhira, ariko ino sengesho rikubera urufatiro rwiza rwo kuvuga ngo Mana ndashaka umpe inguvu n'inkomezi, ubuntu bwawe bumfasha kuba muri iyi myitozo yo mu buryo bw'impwemu. Kansenge Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro, Rabo saya Maisaya, ndagushima kugira neza kwawe Mana. Ibi wavuze ngo tubivuge, ngo tubisubiremwo, ngo ibi nivyo kwizegwa, ko dukeneye kubivuga tukabirimbura, ko tukavyiga. Mana ndasaba ngo uhishurire umwe wese mu bumvise ino jambo, yakira ikivuye iwawe, umuha ubuntu n'ubushobozi buhagije ngo ashobore kugendera mu vyo ugomba no mu bushobozi bwawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ko hari abagiye kugenda babona ihinduka no gukura mu buzima bwabo kubwa exercice yo kubaha Imana nuri no myitozo. Izina ryawe rihabwa icubahiro, ko bazoguhimbaza, bazokugaragaza, abazoshingira nta izina ryawe, abazohagarara mu cyo wabahamagariye kuba kubw'izina ryawe. Ni mu izina rya Kristo Yesu nsenze nshima, amen. Haleluya. Mugira indwi nziza, indwi yo gutangura kwiyumvira kuri discipline imwe yose ingene no yishira mu ngiro. Dufite amasaha 28, ariko urashobora guhitamo yuko ugenda ushiramwo mu madiscipline twumvise mu masaha yawe. Mugira indwi nziza.